Filime y'Uburundi hejuru cyane kuwundi muvuduko udasanzwe. Mu gihe hari benshi bariko bavuga ibintu biriya basa nabona neza urugamba barimo, kurundi ruhande hari abakoye amaboko mu mpuzu bariko bakora ibishoboka byose kugira industry filime y'Uburundi iteye intambwe ndetse igere ku rwego mpuzamakungu. Muri abo urumvamwe n'umukinyikazi Ndayishimiye azwi ku kazina k'uruvyiniro canke stage name nka Mireille. Ku batamuzi neza, uno ni umukinyi wa filime yamenyekanye cyane, akundwa no muri filime nka Ishusho y'umuntu, filime yakunzwe n'abatari bake. Turavuga iyindi nka Ihurizo ry'amakuba yasize amateka, hari n'izindi nka Ibibero by'umuvyeyi. Iyi rero yiwe bwite yatumye yubahwa na benshi, yongera gukurirwa inkofero nk'umwe mu bazikina b'igitsina gore bakoze ibitarakorwa na benshi. Mumwibuke kandi muyo bise ntaho yagiye, yikomeje kwandika amateka mu Burundi ndetse no mu mahanga. Uwo turiko turavuga yitwa Mireille, umukobwa yamaze gufata urugendo rwamushikanye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kuri telefone yavuganye na mugenzi wanje Diko. Hello dada. Hello bro. Oui, umeze neza? Ego, namwe. Ewa natwe turashima tumeze neza. Twaburanye? Kabura ni kabisa. I Burundi muraho. Tangiye no kuvuga ikinyarwanda. Bujumbura ni sawa, umunsi hazindutse akabeho. Akavura kaswe kugwa nk'ubusanzwe. Natwe yazindutse tiragwa. Namwe yaguye Kigali? Ego. Shaka usigaye ufata urugendo utatubwiye mwana, ninde yaguhinduye? Shana wamenduye nyene numva nyene nababwira nshiseyo. Ubundi urazi ko umutima mubi. Yego. Shana mutima mubi hari, ariko twatangaye twabonye status yawe, ama video ari hanze ngo amaze kugera Kigali. Aho n'urugendo wafashe ryari? Mireille yagiye gukora iki mu Rwanda? Nagiye ejo, nashitse mu Rwanda ejo mw'ijoro. Nagiye mu vy'akazi nyene. Mu vya film. Kandi nagiye mu vy'akazi, kandi nagiye mu vya no kuramutsa zanje nyene. Ku rundi ruhande bwari bwo bwa mbere ugeze Kigali? Wivuga urabizi, ahubwo ngo nibwo bwa mbere ndenze umupaka. Bivuze ko atanu na hamwe wari bwaje hanze y'igihugu cy'u Burundi. Yasagira neza sha, ahubwo avuga ngo n'umupaka sinarenze ngo n'uburyusi. Wekaye kandi shango wagiye n'indege. Nindege kubwiye. Ati uburyo bwose nogendamwo kazima nageze. Uyu buryo bwose nogendamwo. Iceza nuko ndi Kigali. Okay. So ndashaka ubanze utugeranirize gato, ubona gute Bujumbura na Kigali ubigereranije cyane ku bijanye na climate? Kuri? Ku kijanye na klima, I mean. Biratandukanye gato, ino harakonje gato nyene. Harakanye gatoya, ariko Bujumbura wacu harashushe. Ku bijanye n'abantu vibe kwa kuntu ino mu karere babona tuba vibinga, muhura n'umuntu ahindukira nkamwe gwe mumaze kubaka izina muri n'abastar. KGL naho wasanze ariko bimeze? Sinkunda gutembera cyane, sindatembera, nashitse mw'ijoro. Ariko nyine ahantu muri hotel banyakiriye, nahahuriye n'umwana ankunda ararira ambonye. Wow. Ego. Azagwa foto. Yabiduha amafoto. Ararira. Ndashima Kristo, ariko ndatembera, ndasubira gutembera n'ikikangwe twandanye mu nzu n'ibisa. Havuja mu mabarabara y'Inyamirambo ngo niho baziraba cyane. Nabuda hafuteza ambuteyage, ndavuga muvi. Barabiki. Ati nimba bidava biteza ambuteyage, ariko wanarijura urabona yuko ntituriko dutamba twirorera. Oya kameno. Ariko nyene birumvikana wa mugano ugeze ahantu hakaza umufana akarira, byumvikana yuko ibikorwa byanyu muri ko murakora baba bariko barabikunda cyane. Barabikunda cyane kabisa. Okay. Twabonye status ya usa n'umuntu muri famille muri ko murakata gato, wagiye gukorera Anife hiyo canke ni yindi yihari? Anife yanje nzi ko ataragira bro muri jambo. Baranyiki
neza sha inshuti zanje kandi uzine Imana ni nziza. Imana yakoze kumuha kuja muri film. Wow. Bamenye kubera muri filime ariko n'umunsi bagahinduka abakunzi banje baranyakiriye neza bankorera surprise mu kugenda navuganye n'inshuti yanje imwe yitwa Hashe aza guha foto yiwe rero tuvuga ndambwira harandi inkoramutima zanje nyene nahise kunze kubabwira badashaka kuba surprise nyene basange nashitseyo ariko sanga sanga nyene yabihinduye sanga yababwiye ahubwo banteguriye surprise baranyakirana mu hoteli nziza baransanga bateguye amashugwe gato ibintu byinshi nyene banakire kumwamikazi bro agira neza basha titre yamaze no kwandika ngo Mireille yakiriwe nk'umwamikazi mu Rwanda. Aha rega hari ijambo ry'Imana rivuga ngo bami turabahereza turabamikani turabahereza ya rero Imana yabikoze ihabwa icubahiro kandi n'inshuti zanje Imana zimugisha. Amen. Novuga urugendo rw'akazi wagiyemo ngo baruhuriye he na event ikomeye itegerejwe i Kigali izohuza abakinyi ba filime bo muri East Africa yose. Wababaye urigaba canke wanagiye ku zindi nyungu ziwawe? Oya nabaye ndagenda kare kugira ngo ndabonana n'izo nshuti zanje ubundi papa si ya mbere nyene ni festival. Okay. Abantu bariko badukekero bari benshi baranagukumbe. Ariko hari n'amasene yo mu ngaruka tuzokina nyene tuzokinira. Okay. Ariko icyatuzanye n'iryo festival niyo yatumye nza ubundi sinarifise kuza vuba narifise kugenda nko muri December kuri iryo festival rero niyo mpamvu ndi Kigali. Wow. Hambavu ya shooting rero ya ingaruka hoba hari nakandi gakogwa utegekanya gukora bugiye umuntu aba yaragenda bamede baracari ino abitwa bahawa abandi nabonye ko bitegura kuzava baza bose bari ino ubwo ntiwabaye urabitanga uze kuburaraba ikibuga uburasuma mu isoko bataraba benshi bandasoma mu kibuga gute aya sinakubwiye ko nagiye kwandara mu nshuti zanje kuko narifite inshuti nyene ngomba kubonana nabo kandi mbuye dushobora kumarana iminsi nyene nibyo nawe ndagenda nk'ubundi imbere nyamukuru ni kiriya gisasu ca festival ngo harashamani abasaza ino mbona bari kwitegura umwanya n'umwanya barafatiye akanyaru hanyuma babasange hiya ndabategereje kabisa n'abandi bitangira imbere kabisa. So sinzi ko hari ubutumwa wogenera abantu benshi mbona badukurikiye hanyuma tugahavura tukwifuriza amahirwe nisha mu muji wa Kigali aho uteramiye kuri uno mwanya. Abakunzi badukurikiranye Imana bamugisha Imana iramukunda hari ibintu byinshi bansabira imigisha myinshi banyaturako ndayibona urukundo banyereka Imana nayo izabahe gukundwa nkuko bankunda hanyuma baguwe neza nakiriwe neza mfashwe neza hari ibibi by'isi nyene abantu bamwe bagenda banyaturako ariko imigisha niyo yabaye myinshi cyane. Imigisha ni iri kirapirima ku bibi rero kubw'abantu urazi ko babona ko nazopfa ndenza n'umupaka babizi ya uzojabuka no hakurya ukomeza ujabuka kubera Imana bro kuko Imana twizeye si bayari si Imana imeze nk'umuntu ni Imana kandi ihagije rero abakunzi banje mwubaha Imana nta kintu kimwe itazobagezako abo muri neza family biwanje niyo dukunda kuganira abwira ati mushishikare inzira yo kubaha Imana nitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi byose mwifuza bizobibahera ubuntu.
gusa password ni ukubaha Imana, iyo wabasha Imana nayo irakubahisha kabisa. rero Imana yandirikiranye bayisha Kigali bwo, Imana ibamugisha abakunzi banje. I love you so much, ndabakunda. Ya urakoze cyane. Ariko umuntu yitwa Prince Linka Hawa na Master Planner Amede baragutahije cyane, twavuganye ndababona ahantu bari. Ashati mbiti kabisa, munyaruke narategereje kabisa. Hama Fresh TV ndabaramukije, ndabakumbuye. Hari n'igisasu kiri guca kuri Fresh TV. Bitege mu minsi imbere, abakunzi banje ndafite surprise. Ukabura rimenye. Turaje Kigali nibaze ko byinshi tuzobandanya kubiyaga, ugira umugisha. Bye bye. Murakoze. Ngayo nguko ngivyo bivugwa ku mukinyi wa filime mukunda MIREILLE. Reka tumwifurize amahirwe n'umugisha n'ibiganza vyiza mu bikorwa vyiwe. Ijwi mweko murumva ya Link Ishimwe. We love you guys. Be blessed. Bisous bisous. This is Flash TV. We shine to progress.